Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu cane cane ku migabane itandukanye yose igize iyi si dutuye. Kuva ku mugabane wa Buraya, kuva mu gihugu c'Ubutaliyano i Vatikano ukaja ku mugabane wa Amerika aho Papa mushasha yajeje gutorwa yamuka, ukaza ku mugabane wa Afrika ufite abakardinali batoye mu Papa mushasha, ku mugabane wa Aziya ndetse na Australia hose niyo nkuru iriko iravuga ko cyane kandi iriko irandikwa ko cyane mu menyesha makuru vyandika. Umwanya muto uheze twajejeje kubageza ko inkuru ivuga yuko i Vatikano umwotsi wera wari wabonetse, ikimenyetso ko abakardinali bari bahejeje gutora Papa agirwa 267. Uwo mupapa ajeje gutorwa ni umunyamerika Kardinali Robert Francis Prevost, akaba ari we yatowe. Uyu akaba yahawe izina akitwa Papa Leo wa 14. Uyu akaba abaye papa wa mbere ava mu gihugu ca Amerika. Mukanya araja habona atange umwezagiro wa mbere. Muti rero Papa Leo wa 14 ninde? Robert Francis Prevost yavukiye Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse ku igenekerezo ya 14 Nyakanga umwaka w'1955. Muri Nyakangiza azoba kwije imyaka 70. Se yamuka mu Bufaransa, nyina akamuka mu gihugu c'Ubutaliyano. Hari abandi bavuga ko nyina afise amamuko muri Espagne, se akagira amamuko mu Bufaransa no mu Butaliyano. Uyu Robert Francis Prevost cyangwa se Papa Leo wa 14 avuga indimi zitandukanye harimo Icongereza, Igitaliyano, Igifaransa, Ikiespanyole, Igiportugais ndetse n'Ikilatini. Robert Francis Prevost yize ibiharuro hanyuma theology, mu nyuma aronka doctorat muri droit canon cyangwa se amategeko ya Ecclesia. Yaronse upadiri mu mwaka w'1982 i Roma mu Butaliyano. Umwanya utari muto yakoreye ubutumwa mu gihugu ca Peru muri Amerika y'ubumanuko, ni naho yaronkeye ubwepiskopi mu mwaka w'2015 aho yatwaye diocese ya Chiclayo. Muri Nzero umwaka w'2023 Papa Francisco yamuhamagaye mu mabanga i Vatikano. Muri Nyakanga k'uwo mwaka w'2023 amugira umukardinali. Kardinali Robert Francis Prevost niwe yatowe no munsi kuba Papa agira uwa 267. Papa Leo wa 14 avuga ko afise ivyumviro vyegeranye cyane n'ivya Papa Francisco aheruka kwitaba Imana. Itorwa ryiwe ryatangaje benshi, ntiyigeze avugwa mu bashobora kuba abapapa. Leo wa 14 abaye Papa wa mbere ava muri Amerika y'uburaruko nk'uko biriko biratangazwa hirya no hino mw'isi. Reka kandi tugaruke ku matora yabaye uno munsi, ubwo abakardinali bose bari bajeje kubona ugomba kubabera Papa mushasha cyangwa se ugomba kuba umwungere wa Ecclesia Gatolika mw'isi yose. Papa mushasha atorwa n'abakuru bo hejuru ba Ecclesia, ni ukuvuga abakardinali bose n'abagabo kandi bose baba baratiwe nk'abasenyeri. Ubu hari abakardinali 252, muri abo 135 nibo bemerewe gutora Papa. Abandi barenza imyaka 80 bisigura ko badashobora gutora nubwo bemerewe kuvugana n'abatora ukwiye kuba Papa. Mu bakardinali bemerewe gutora 135 bari munsi y'imyaka 80. Babiri muri bo, uwo muri Espagne n'uwo muri Kenya, ntibitabiriye aya matora ku mvo z'amagara. Bisobanura ko 133 aribo bonyene bari gutora muri conclave. Iki nico gitigiri ca mbere kinini c'abatora Papa muri kahise ka Ecclesia Gatolika. Abenshi muri abo bemerewe gutora bashizweho na Papa Francis. 108 nayo abasigaye bari bashizweho n'abamubanjirije Papa Benedicto wa 16 ndetse na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Abahinga mu mateka ya Vatikano bakavuga ko Papa Francis umupapa wa mbere yakomotse muri Amerika y'Epfo kuva mu kinjana ca 8, yagenye abakardinali benshi kugushaka ko iragi asize rishobora gukomeza biciye mu wo bazotora azomusubirira. Uko rero abakardinali bangana muri buri burere, abemerewe gutora ndetse n'abatemerewe gutora.
Ku mugabane wa Buraya havuyeyo abakaridinali 53 bari bemerewe gutora, mu gihe abakaridinali 61 bo ku mugabane wa Buraya batari bemerewe gutora. Ku mugabane wa Aziya abakaridinali 23 bo bari bemerewe gutora, mu gihe 14 bo batari bemerewe gutora. Ni ugusigura ko aba batari bemerewe gutora bose ari abakaridinali barenza imyaka 80. Muri Amerika y'Epfo abakaridinali 21 bari bemerewe gutora, mu gihe 19 batari bavyemerewe. Muri Afurika abakaridinali 18 bari bemerewe gutora, mu gihe abakaridinali 11 batari barekuriwe kwitabira aya matora. Amerika ya ruguru abakaridinali 16 bari bemerewe gutora, mu gihe 12 batari bemerewe gutora, mu gihe ku mugabane wa Oceania abakaridinali 4 bose bavayo bari bemerewe gutora. Ekleziya igenda ihinduka nk'uko bamwe babivuga. Mu kiringo c'imyaka 12 yamaze Papa Francis habaye amahinduka ku buryo Ekleziya iserukiwe mu mihingo itandukanye y'isi. Ubwa mbere muri kahise abanyaburaya ntibakigize ubwiganze mu bakaridinali bafise imyanya yo gutora, kuko ubu abanyaburaya bagize ibice 39% vy'abatora muri conclave, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2013 bo bari ku bice 52%. Ku bakaridinali 108 bagifise imyaka yo gutora bashyizweho na Papa Francis, 38% bava mu bihugu vya Buraya, 19 bava muri Amerika y'Epfo na Caraïbe, 19% nabo bakava mu karere ka Aziya na Pacifique, mu gihe 12% nabo baturuka muri Afurika yo munsi y'ubugarwa bwa Sahara, mu gihe 7% bava muri Amerika ya ruguru, nayo 4% bakava mu burasirazuba bwo hagati no mu buraruko bwa Afurika. Igitigiri cy'abatari abanyaburaya bose hamwe ni 73%. Aya mahinduka yo guserukirwa kw'imihingo y'isi yose ya Ekleziya Katolika muri rusangi niho kubandanya inzira yatanguye mu kijana ca 19 nk'uko bivugwa n'umuhinga wa kahise Dr. Miles Patenden wo muri kaminuza ya Oxford. Imbere y'ibi abakaridinali hafi ya bose bari abanyaburaya biganjemwo abataliyano. Patenden akavuga ko Papa Francis yari yizeye ko abatora bazoba baserukiwe imico itandukanye y'abanywanyi ba Ekleziya uko boba bangana kose. Ibi ni navyo bisobanura impamvu yashizeyo abava mu bihugu nka Mongolia, Algeria na Iran mu gihe ciwe, aho gutora abo muri Australia. Patenden niko abisigura. Reka rero turabe uko abakaridinali batora bihuriye he niyo bava. Iyo bari mu bantu abakaridinali ntibavugira hejuru ngo bemeze ko iyo bava hashobora kugira uruhara ku ngingo bafata, ariko ugiye kubiraba ico kirashobora kuba kimwe mu bibatuma bafata ingingo kanaka. Uko niko Dr. Patenden abivuga. Akavuga ko abakaridinali bava mu bihugu vy'amajepfo y'isi mu vyumviro vyabo babona ko hageze ko haboneka uwundi mupapa wo muri iyo mihingo, cane cane muri Aziya canke Afurika. Nayo abanyaburaya cane cane abataliyano bakumva ko bikwiye ko ubutegetsi busubira iwabo. Hari kandi no kutumva ibintu kumwe hagati y'abakaridinali baba i Roma ku cicaro ca Vatikano n'abatariyo. Abataliyano benshi baba barakoranye igihe kirekire ugereranije na bagenzi babo bo mu majepfo y'isi nk'uko Patenden abivuga. Gutyo rero bagashobora kumvikana guhuriza ku muntu umwe mu gutora. Ivyumviro vya politike navyo rero ngo biba bifise uruhara runini mu gutora. Uyu muhinga mu vya politike atanga akarorero ku bakaridinali bo muri Amerika y'Epfo usanga bashigikiye ivyumviro vy'amahinduka. Agira ati baratandukanye cyane n'abakaridinali bo muri Afurika, aho muri rusangi bashigikira ivyumviro vya kera, kandi gushigikirana mu vyumviro nako usanga gukurikira uturere tw'isi. Uko bigenda rero mu gutora, muti bigenda bite? Nk'uko bivugwa murantunge uko tubandanize kuko bigenda mu gutora. Muri conclave abakaridinali ntibasubira kugirana imigenderanire iyo ariyo yose no hanze, ntibafata telefone canke ngo basome ibinyamakuru canke baje kuri internet. Bagoma muri Casa Santa Marta, inyubakwa y'amagorofa 5 yo mu muji wa Vatikano, bakaba baragenda kuri Sistine Chapelle ahabera amatora yo mwibanga.
buri munsi abakaridinali barandika umwe wese uwo yatoye ku ikarata igashigwa mu isanduku imeze nk'ibesa n'ifeza. Ubutahukana intsinzi ni uwuba yaronse amajwi ageze kuri 2/3. Mu gihe bakirindiriye ibi vyose, abakatolika baba bari hafi mu micungararo y'ikibanza c'ishengero Bazilika yitiriwe Petero Mweranda, barindiriye kubona ikimenyetso cakotse kava muri Sistine Chapelle kaje kirabura. Ni ukuvuga ko abakardinali batarumvikana, naho iyo kera papa aba yabonetse. Papa mushasha kandi abategerezwa kubanza kwemera ayo mabanga ku mugaragaro imbere y'ikoraniro ry'inama y'abakardinali, araheza agaseruka kw'ibaraza riri hejuru y'ikibuga ca Bazilika yitiriwe Petero Mweranda bitarenze isaha nyuma yo gutorwa. Conclave yabaye ndende kuruta izindi, yamaze imyaka 2 n'amezi 9. Ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1268, ariko muri iyi myaka ya vuba zikunze kunyaruka, aho muri rusange zimara iminsi 3 kuva mu myaka ya mbere y'ikinjana ca 20. Papa Francis n'uwo yasubiriye Papa Benedicto wa 16 batuye muri conclave zamaze iminsi 2 gusa, nk'uko kahise kabivuga, ngo ntawuzwi nk'urusha abana amahirwe. Kuva papa yitavye Imana, hari benshi banurwanuzwe ko bashoboraga kumusubirira baturuka mu mihingo itandukanye y'isi, harimwo uwo muri Canada, Ubutaliyano, Ghana na Philippine. Ariko benshi mu bahinga bakavuga ko ikizovamwo ikiva muri ayo matora bigoye kukimenya. Aho bamwe mu bahinga bagiye bagira bati bitandukanye n'amatora yo mu buyobozi bwa politike, aho uronse amajwi abashikiriye ubutegetsi. Ibi vyo birimwo n'ibindi atari ukuronka amajwi gusa. Hari icyumviro cy'uko ishengero rikeneye amahinduka bivuye ku mwumvikano uhuriwe ko n'abadahuje ivyumviro, bisigura ko bidakwiye gukumira abanyamuke muri aya matora y'abapapa. Nk'uko nari nabivuze kandi bikavugwa ko murantunge rero muri kano kanya isi yose imaze kumenya papa mushasha ko ari we Robert Prevost, izina ry'amabanga ry'ubupapa akaba ari Leo wa 14. Nk'uko natangwe mbivuga, uyahejeje gutorwa rero akaba avuka i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba azorangurira amabanga yiwe yitwa Papa Leo wa 14, akaba afise imyaka 69. Mu majambo ya mbere yashikirije isinzi ry'abantu mu Gitaliyano yagize ati: "Nimugire amahoro mwese bene wacu nkunda cyane, iyi niyo yabaye indamutso ya mbere ya Kristo yazutse. Nifuza gutanga indamutso y'amahoro ishikire imiryango yanyu aho muri hose, nimugire amahoro." Yavuze mu Gitaliyano, mu nyuma agira arangize ahindura avuga Ikiespanyol ashimira diocese yahoramwo muri Peru. "Nifuza ko iyi ndamutso y'amahoro ishika mu mitima yanyu n'imiryango yanyu n'abantu bose ku isi, nimugire amahoro." Niko Papa Leo wa 14 yatanguye avuga igihe hacaba agacerere muri ico kibanza ca Petero Mweranda. Mu bindi bihe ijambo ryiwe ryakiriwe n'amashiyaja arakomwa, na cane cane igihe papa mushasha yavuga izina ry'umuhisi Papa Francis. Yanashimitse ko hakenewe ubumwe, hanyuma mu mpera aca asaba bose kwifatanya nawe mu gisabisho. Aho atangure kuvuga mwaramutse Mariya, ukwitabira kwaciye gusamirana, bamwe baririmba mu ndimi zabo. Imbere gato umwotsi wabonetse mu ifumbiro ry'isengero 16, bigaragaza ko papa mushasha yarahejeje gutorwa. Perezida w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump nawe yagize ico avuga kuri aya matora. Uti uwa mbere w'umunyamerika avuga ko ari iteka ku gihugu. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse ku rubuga rw'ihwaniro Truth Social ati: "Turakeje Cardinal Robert Francis Prevost ahejeje kwitwa papa. Niteka ku gihugu kubona abaye umunyamerika wa mbere abaye papa. Mbega ivyishimo, mbega iteka ku gihugu cacu. Ndindiranye igishika gura na Papa Leo wa 14, kizoba ari igihe gikomeye cyane." Nguko rero uko papa murantunge, uko Donald Trump umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije inyuma yo kumenya yuko ubaye papa cyangwa se uronse ico kibanza yamuka mu gihugu arongoye. Kandi nanone dusubiye muri kahise gatoyi, hari benshi bavuga yuko papa wa mbere wa Eklezia Gatolika abaye papa w'umwirabura. Tukaba tugiye no kubageza ko kandi abo bapapa 3 ba nyuma bo muri Afrika muti bari bande. Uwa mbere yitwa Victoire wa mbere. Uyu yaturutse mu buraruko bwa Afrika ku butegetsi bw'ingoma y'abaromani.
Papa Victor wa mbere yakekwa ko afise amamuko y'ababerberi bikanugwanugwa ko yavukiye muri Libya y'ubu. Victor wa mbere kandi yamenyekanye kubera itegeko ryasaba ko abakristo bose bahimbaza Pasika ku munsi w'Imana, ingingo yarimwo imari nyinshi cyane ico gihe. Uyu kandi ni nawe yategetse ko ikilatini arico gikoreshwa nk'ururimi rwa Eklezia Katolika gisubirira ikigiriki. Ugira kabiri ni Papa Melitiade. Uyu yatwaye akanya gato, bikeka ko yavukiye muri Afrika ya ruguru kandi ko mu gihe ciwe hari itegeko rizwi nka Edict of Milan ryemereye idini ry'abakristo gusenga ku mugaragaro. Katolika yemererwa mu mategeko ku ngoma y'abaromani. Uyu yahawe uruhusha n'umwami w'abami Constantine wo kubaka bazilika yitiriwe Saint John Lateran, ari nayo sengero ya mbere ikuze mu mujyi wa Rome bakunze kwita nyina w'amashengero yose ku isi. Aho bivugwa ko ari ugira gatatu yari Gelasius wa mbere. Uyu niwe munyafrika wenyene abizi vya kahise bibaza ko atari yaravukiye muri Afrika nubwo yari afise amamuko ya Afrika y'amajaruguru. Afatwa nk'uwa mbere yarakomeye muri aba bategetsi ba Eklezia batatu bose bakomoka muri Afrika, kandi niwe mupapa wenyene yiswe ku mugaragaro Vicar of Christ, bisigura icyariho cya Kristo ku isi. Inzandiko za Gelasius zarafashije cyane kandi gushiraho inzira yo gutandukanya ivya Eklezia n'ivyo mu ntwaro canke se ivya leta. Nubwo bigoye kumenya ko uko basa neza na neza, Professor Christopher Berito wo muri kaminuza ya Kean University muri Amerika yemeza ko aba bantu bose ku ngoma y'abaromani batiyumvira itandukaniro ry'abantu bafatiye ku ibara ry'uruhu nk'uko biri ubu, ahubwo bafatira ku moko. Aho ni mu gihe kandi Profeseri Philomena Mwaura wo muri kaminuza ya Nairobi yongera ko abantu benshi bari mu bihugu by'ingoma y'abaromani nabo bifata nk'abaromani. Profeseri Mwaura akavuga ko Eklezia yo mu buraruko bwa Afrika yagowe na vyinshi, harimo kugwa kw'ingoma y'abaromani n'ibitero vya Islamu muri Afrika ya ruguru mu kijana c'indwi. Ariko umuzo wa Islamu muri ako karere si usigura ibinjana biheze ata mupapa w'umunyafrika asubiye kuboneka, kandi Profeseri Berito akavuga ko igikorwa cyo gutora papa musha cyandutse vuba gisa n'iciganziwe n'abataliyano nk'uko wewe yabishikirije. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ne butari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa na dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza abo bari bose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Nandi makuru n'ibindi byinshi turiko turabategura tuzobashikiriza ku munsi w'ejo, byose nimuzoje kure kuko hari byinshi tubafitiye cyane cyane kubivugwa mu gisata ca politike. Ku munsi w'ejo tuzogaruka ku makuru atandukanye cyane cyane kubivugwa mu bategetsi bakomeye cyane muri politike y'igihugu cy'u Burundi guhe ndetse n'ingene muri CNDD FDD bariko baripanga kubirabana n'amatora bazoba muri uyu mwaka, ndetse n'ingene bariko barategura ingene bazigezayo abakeba mu matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka w'ibihumbi 2027. Mwese rero ndabakengurukiye cyane, Imana ibahezagire n'Umuhuza TV.